Kw'izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 18 guhera ku karongo ka 24 kugeza ku karongo ka 28. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Apolo yigisha Efezi ni Korenti. Hari umuyuda yitwa Apolo, yari imvukira Alessandria, ashikaye Efezi. Yari yazi kuvuga neza, akamenya cyane ibyanditse. Yari yarigishijwe ibyerekeye inzira y'umukama. Nicyo gituma yagira umwete mu kwigisha no mu gusigura neza ibyerekeye Yezu, naho yari yamenye ibatisimu ya Yohani gusa. Aratangura rero kwigishiriza mu sinagoga atagira amakenga. Akwira na Prisila ngo baze kumwumva, baca baramujana kandi baramusigurira neza iby'Imana. Bisubiye ashaka kuja muri Akaya. Bene wabo bo muri Efezi baramuremesha kandi baca bandikira abigishwa bo muri Akaya ngo bazomufate neza. Amaze gushikayo afashwa n'ubuntu bw'Imana, aratabara abemera, kuko yahinyuza n'ubuhinga bwinshi abayuda ishengero rikoranye mu kubereka mu byanditse ko Yezu ari we Kristu. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Apolo yigisha Efezi ni Korenti. Akarongo ka 24 kavuga ngo hari umuyuda yitwa Apolo, yari imvukira Alessandria, ashika Efezi. Aha rero batubwira ko hari umuyuda ngo yitwa Apolo, ngo yari imvukira Alessandria. Uwo Apolo arashika muri Efezi. Yari yazi kuvuga neza, akamenya cyane ibyanditse. Ngo yari azi kuvuga neza, ngo akamenya neza ibyanditse. Yari azi kuvuga, yaramenya ibyanditse, nagira mvuga ati yararaba muri Bibiliya, ariko sinibaza ko izi Bibiliya zari bwafatanywe neza nk'uko, ariko yaraja mu mizingo y'ibitabo, yarakurikirana ibyanditse. 2:5 havuga ngo yarigishijwe ibyerekeye inzira y'umukama. Ngo yari yarigishijwe ibyerekeye inzira y'umukama. Nicyo gituma yagira umwete mu kwigisha no mu gusigura neza ibyerekeye Yezu. Ngo nicyo gituma yari afise umwete, yarigisha neza, ngo agasigura neza ibyerekeye Yezu, kuko yari yarabyigishijwe neza, yarabizi. Naho yari yamenye ibatisimu ya Yohani gusa. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ngo yari yaramenye, ngo yarazi ibatisimu ya Yohani gusa, ntabwo yari izi ibatisimu ya Yezu. Yarazi ibatisimu ya Yohani, yarazi inyigisho za Yohani, ariko ibatisimu ya Yezu ntayo yarazi. Kumbure yagenda arayiga ayumvanye ba Paulo n'abandi. 26 baravuga ngo aratangura rero kwigishiriza mu isinagoga atagira amakenga. Ngo atangura kwigishiriza mu isinagoga atagira amakenga. Birumvikana ko kubera ko Paulo
yagendera ashinga ama ekleziya cyangwa se aho baza basengera mu masinagogo. Hari aho Pawulo yagiye ashinga ama ekleziya. Kumbure ntihabe abantu babizigirwa bashobora kwigisha by'ukuri ijambo ry'Imana. Ntihabe ababizobereye neza cyangwa babizi neza, kuko na Pawulo yatowe mu ibarabara na Yezu amugirira umwungere w'intama ziwe. Rero n'uyu rero kubera ko yari yarasomye ibitabo, kubera yaramaze kumva inyigisho za Yezu Kristu, nawe yiyemeje kuvuga ijambo ry'Imana, yiyemeje kwigisha inkuru nziza. Turabandanya. Akwila na Prisila ngo baze kumwumva, baca baramujana kandi baramusigurira neza iby'Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ngo Akwila na Prisila bamaze kumwumva, baca bafata Apolo bamujana muhiri wabo, bamujana muhiri wabo. Kubera iki? Twibukanye uyu Akwila na Prisila ni babandi bari barirukanwe i Roma, hanyuma baca babana na Pawulo, bajisha mahema hamwe, bajya ibyo kujya hamwe, batekera hamwe, mbese barakundanye. Rero Akwila na Prisila baca baramufata bamujana iwabo. Ubwo rero baca baramusigurira neza ibyerekeye Imana. Kubera iki? Kubera Akwila na Prisila, Akwila cyangwa se n'umugore wiwe bari bazi neza inyigisho za Yezu Kristu, kuko noneho Apolo we yarazi ibatisimu ya Yohani, ntabwo yari yaramenye neza ibatisimu ya Yezu cyangwa ibya Yezu cyane. Mugabo yagiye abyiga, kumbre abyigira kuri Pawulo n'abandi, ariko Akwila n'umugore wiwe baca barabimwigisha neza, bamwigisha ijambo ry'Imana, baca baramujaniwe. Haleluya, amen. Turabandanya. Akwila na Prisila ngo baze kumwumva, baca baramujana kandi baramusigurira neza iby'Imana. Haleluya. 2:7 rero haravuga ngo bisubiye ashaka kuja muri Akaya, bene wabo bo muri Efezi baramuremera kandi baca bandikira abigishwa bo muri Akaya ngo bazomufate neza. Reka dusubiremo kuri 2:7. Bisubiye ashaka kuja muri Akaya. Ubu ni Apolo yashaka kuja muri Akaya. Bene wabo bo muri Efezi baramuremera kandi baca bandikira abigishwa bo muri Akaya ngo bazomufate neza. Haleluya, amen. Bana b'Imana, bene wabo baca barandikira bo muri Akaya babamenyesha kugira niyashiki wabo bazomufate neza, bamufate neza. Amaze gushikayo afashwa n'ubuntu bw'Imana, aratabara abemera. Ngo amaze gushikayo afashwa n'ubuntu bw'Imana, aratabara abemera. Noneho rero ashitseyo ntiyabaye wenye n'umubiri wiwe n'umutima wiwe. Ubuntu bw'Imana, Imana niyo mutima mweranda w'Imana. Imana amajambo yakoresha ijambo rya Yezu, yakoresha amajambo Yezu amusunikiye kuvuga, agakora ibivuye ku Mana. Ntabwo yarakikontorora, yarasigaye akontororwa n'Imana. Niko n'abakozi b'Imana baba barimo neza, ibyo bakora babikora bivuye ku Mana, cyangwa ibyo dukora ibivuye ku Mana. Iyo umuntu nyene uzi neza ko ari Imana yagutoye, atari ibyo bintu byo kwihamahamira cyangwa byo kwirondera ayinda, cyangwa byo kumva ati
uko biri kose nimba ari kujya bavuga ijambo ry'Imana nanje no rivuga, gutora Bibiliya nanje no isoma nkavuga nkagize oya. Ubuntu bw'Imana iyo wahamagawe n'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo bugukontorora, nibwo busigara bwikorera. Nawe rero ubuntu bw'Imana nibwo bwamubayemo, nibwo bwamufashije, nibwo bwatumye afasha abakristu, afasha abantu kugira bamenye neza ijambo ry'Imana. Turabandanya. Amaze gushikayo afashwa n'ubuntu bw'Imana, aratabara abemera. Abemera nyene barabatizwa, abemera barigishwa, akabita akababwira ijambo ry'Imana. 28 kuko yahinyuza n'ubuhinga bwinshi abayuda ishengero rikoranye. Aleluya, amen. Ngo kuko yahinyuza abayuda ishengero rikoranye. Kandi bana b'Imana murazi abayuda ntibari boroshe, kuko abayuda ni nabo Yezu avukamo. Rero abayuda nibo bari bakwiye no kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Rero Apolo ntiyatinya kubamaramariza ku mugaragaro. Ibyo abayuda baba bariko twibukanye ko ari aho wasanga na Paulo yaciye, abayuda bamwe bakamugwanya, bakeya bakamukurikira. Rero Apolo we ntiyatinya kubabwiza ukuri, ntiyatinya kubishira ku karubanda ati nyabuna mwabayuda mwe, muze mumenye neza Yezu yaradupfiriye, Yezu yaratubambiwe. Yavugisha ukuri rero mukubereka mu byanditse ko Yezu ari we Kristo. Amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Noneho birasobanutse ngo mukubereka mu byanditse ko Yezu ari we Kristo. Kubera abana b'Imana, umuntu wese yasomye kuva mu ntanguriro arumva neza Yezu ari we, Yezu ko ari we Kristo. Ko mu gitabo cy'Itanguriro Imana yavuze iti umugore azohonyora Satani. Nubwo Imana yavuze iti uzomukomora ku gatsitsi, ariko nawe azokumena umutwe. Umwana w'umugore azokumena umutwe. Rero Yezu Kristo niwe yamenye umutwe Satani. Umwana w'umugore Yezu yavutse kuri Bikira Mariya, niwe yamenye umutwe Satani. Bikira Mariya niwe yahonyoye inzoka, niyo yahonyoye umutwe wa Satani. Ubwo rero ugacuza rero mu bindi bitabo uko haba na Dawudi mu mazaburi yiwe urumvamwo Kristo, nubwo izina rya Yezu litavugwa, ariko izina Emmanuel ryo riranditswe mu bitabo. Tudora umwana azosama inda azobyara umuhungu bamwite Emmanuel. Rero Apolo yarakurikirana novuga ubu yarakurikirana iby'ubwuzure bwa kera, akamenya Yezu Kristo yavuzwe uwariwe, agasigurira abayuda, kuko abayuda n'ubu benshi mu bayuda ntibaremera ko Yezu yaje. Hariho abagitegereje barindiriye ko Yezu aza, bataremera ko Yezu araza, batemera kujya yabambwa akazuka. Mbese murazi noneho ko hari naho ba Pilato barisha amafaranga kugira abantu ntibemere ko Yezu yazutse. Batanze amafaranga ati nimuze muvuge ko yazutse, muzovuge ko abigishwa biwe aribo baje kumwiba mu ijoro, abasirikare basinziriye. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Rero ni byiza rero ko tumenya ibitabo ubwuzure bwa kera, amajambo arimo n'icyo yavuga, n'igituma dufise ubwuzure bushasha kuva kuri Yezu Kristo. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero murumva rero Apolo yarigishije
ataku bya bindi byo kuvuga ubu unyi murabona ko abigishwa bubu bagenda bavuga ati ndashushe ndakaze ndafise mavuta ndakora ku bantu bagaca bakira ndagusengera ati ronka imodoka ukabuyiroze canke ronka ivizu ariko biranatwenza umuntu wagusengeye kuronka iviza ija muri Amerika ukamenga wewe yari yase kuhurira indege mujana Amerika umuntu akagusengera akakugira ngo ndagusengera ubone imangazini ukamenga wewe niyo kwisengera ngo abone iyo mangazini Imana yo mwijuru dutabare cyane rero uyu Apollo ntabwo yarameze nk'abigishwa bamwe na bamwe abigisha bamwe na bamwe bo muri iki gihe baragira intama bazicunaguza bongera bazijya bakubita basubira oya wewe yari mwimana kandi twabonye n'uyu Akwila na Priscilla ingene bari abantu beza babona abakozi b'Imana bakabagirira neza bari barabanye na Paulo hanyuma nubwo Paulo yabasezeye bagatandukana ariko babonye Apollo bakabona ko ari umuntu afise ishaka ryo kuvuga ijambo ry'Imana baramwegera none baramwiyegereza bamwigisha ibyo atazi kugira nabyo abimenye noneho kugira jewe Zipora unkehe ufate nabi umbwire ko ibyo nigisha atari byo cyane iki ho kunyegera ati nyabuna aha burya byogenda uku canke uku nyimbara wabonye nta bitameze neza si bya bindi byo ngo yihaye ngo kuvuga Bibiliya ngo yigiye Bibiliya hehe rero Apollo yari yatowe n'Imana bana b'Imana umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuminahaza